umukristo atumiwe gukora iki mu buzima? Atumiwe kurangwa n'iki? Icya mbere nuko twibukanije Yesu abatumwa baje kumubaza bati nutwereke aho uba. Yesu arabatumira ati ingoma irabire. Baraheza baramukurikira bavuga ngo barabonye ahaba. Barakurikiye Yesu. None ikintu gikuru tubona kuri Yesu nuko Imana yamutoye araba umwana nyine adasanzwe w'isezerano, aragamburuka Imana bimwe bidasanzwe. Batubwiye bati hariho n'umuzabibu muri iyi nkuru nziza, hanyuma hakaba umuzabibu, hakaba amashami. Nyiri umuzabibu ni Imana, umuzabibu ni Yesu, amashami ni zina mukristo wese, zina mukristo wese. Murumva mu yandi majambo y'imvugongeranyo dufashe ko Yesu ari umubiri wose w'umuntu. Twe tuba nk'abakristo, tuba nk'ingingo z'umubiri wiwe. Aho rero ishami cyangwa urugingo rw'umubiri ruvuye ku mubiri ntacyo bisubira kumara. Yesu ni wa mwana w'isezerano, umwana w'iteka, umwana w'Imana ushitse, yujuje byose, akwije byose. Natwe muri Yesu tuba abana b'isezerano, tugira ako gateka turi kumwe na Yesu. None umukristo n'uyuhe abahe nukuba muri Yesu, nuwemera kwa muri Yesu, Yesu nawe akamubamo. Ntari ntara kuba muri Yesu, kandi Yesu ntacyo atakoze ngo atwihe wese tube muri we nawe muri twebwe, ntacyo atakoze. Murumva rero iyo ngendo, none uba muri Yesu, Yesu akamubamwo, bwa bubasha bwa Yesu aheza akabutorana. None uyo aba muri Yesu, umukristo atumiriwe kurangwa n'iki, gukora iki? Mwabyumvise mu gisomwa cya kabiri, hari amajambo azagaruka: ukudahemuka, ukugira urukundo, ukugendera amabwirizwa y'Imana. Ayo majambo azagaruka n'amajambo uri muri Yesu atumiri, uri mu rusezerano atumirwa kugendera. Uko kudahemuka, uko kugendera urukundo, uko gushyira mu ngiro amabwirizwa y'Imana, ijambo ry'Imana. Nicyo gituma navuze ni ijambo ry'Imana ry'umunsi n'ibyo twagiye twiga batwigishije birajyanye. Patiri Pierre aratwigisha iyo protokole itubaniye inzira ducamo. Yego mu buzima hari impande nyinshi z'ubuzima,
yatubwiye ivyerekeye indero ndangagitsina. Yesu yaduciriye inzira mu nyifato twogira. Ya mabwirizwa y'Imana banatwibukije bati muragabe ntihagire abantu babahenda, ntihagire ababahenda. Amabwirizwa 10 murayazi. Umuntu rero yirekuye iyo protokole y'Imana karita mu byo twamye twiga, utusanga ugiye gusiba ku mutima no ku mubiri nyene, urasiba ugatuntu ugatiteka. Umuntu aja mu busambanyi murumva aba ariko aratiteka. Ibice bikurikirana iki kwa gukorinda uca ubwicanyi n'ibindi rero bikurikirana vy'umwami aca bikurikirana. Murumva wowe warataye protokole ya Yesu, yabarabara Yesu yaducira. Bavukanye ntimuti iyo protokole, murabana bisezerano, nimwitesha agaciro. Twarabaye abakristu muhanyagano twagize n'izo kubungabunga n'ubuhemuke mu bukristu bwawe. Himbara Imana. Akarero nkunda gutanga n'umwana bakunda kuvuga Iburaya amabiri atarakwiragira nk'ubu, ngo hariho umupapa yihaye ubutumwa kuko amashira ijambo ry'Imana abantu babana muri quartier, abagwaye, abamugaye, abatama n'abatamakazi badashobora kujya gusengera hamwe kw'isengero. Ngo akamara ategura ijambo ry'Imana kuw'Imana akamba ashira yajyanye ku gapapuro, agashira izo mpapuro abo bantu kunzu yaragize uzi uko zingana. Hanyuma umugabo we karagenda, umwana we mutoya ngo akaza aramukurikira akamureka, ngo basiga baramenyera kuza barajya n'uwo mwana. Umunsi uri izina ngo hakanye cyane wa mupapa aratinya kuja hanze mu mbeho. Hanyuma umwana aramubaza ati papa rero kuw'Imana wateguye ijambo ry'Imana tinariteguye mugabo harakanye hanze je ntashobora uno munsi dusibe. Wa mwana ati papa njese siba we nusibe jese sibe unachigira. Se bararabira n'umwana ati ndasaraye ku mwana wakwishobora genda je ntambe ujambo. Uwo mwana agatwara rero rya jambo ry'Imana kuzukuru twakuye. Bari bazi aho baritwara. Arashika azaratanga ijambo ry'Imana ku nzu ya nyuma, ngo arashika aradodo asigaye urupapuro rumwe. Uwo mwana dodo arabuza kwitaba, aguma dodora ngo akumva ivyo arivyo vyose araza kuza kurongisha. Ngo vyase amera nk'ubutaha, ameze nk'ubutaha asubira kugaruka kudodora. Murazi ko umwana kenshi icyo yishakiye ashirwa gishitse, asubira kudodora rwose. Bazabona umutamakazi araja urugi. Wa mwana ati umwana umutamakazi wote bari urugi ndigamana tinarida kuzana ijambo ry'Imana. Yesu aragukunda, arakuzana ijambo ryo usome. Yesu aragukunda. Uwo mutamakazi rero byari kogera gute? Uwo mutamakazi ngo yahavuye asiye gutora utuguvu agenda nawe kw'isengero. Ashitse kw'isengero cyarasaba ati ndashaka gushinga intama. Tijewe umunsi w'izina musimano jewe ujya mwana hari umwana yagijije urupfu. Ati yaraje
nabuze umugabo ndasigara n'inyaka we n'ijenyene nabuze iyo nja n'iyomba nabonye yuko inyishu ari kwiha umugozi ngapfa nkiyahura yaje ndiko ndiyahura ndiko nshira umugozi mw'izosi numva udodora agaheza ndatinda ndayibwira yuko ibintu reka kudodora nibandanije nibice ati uwo mwana mu madodora ndatinda ndakura umugozi mw'izosi ndaja kugurura ibyo ari byo ati nzabona umwana antwengeye amba ijambo ry'Imana ambwira ati Yesu aragukunda arakugemura ijambo ry'Imana ati naciye mbona n'ijuru rirungurutse ya migambi yo kwiyahura nca ndayivamo numva yuko Yesu yitaramu ibyo niko nakora bujije none utazosubira kwiyahura ngiye kubandanya ngaho nshira Imana. Murumva ako kana kajyanye urupapuro gusa mugabo Yesu yashaka gutangaza wa muntu agira ko ntiyapfuye acareza kwiyahura namwe nimuze mwikengere mbere niho mushoboye byinshi nimukitwatwana dutoya mushoboye byinshi muri kaminuza none bavukanye mwakoze guhurira ngaha musange ijambo ribatumira mwese nyabuna kugira inyifatiro ibereye mu buzima, inyifatiro ijana n'intumbero Imana yaduciriye, maze iyo nyifatiro nziza izotujabutsa byinshi turabira abandi bace mu nzira nziza kugira ngo iyi si yacu tugume tuyigira neza gusumba. Hari umuporoti yari mu barongo y'abandi baporoti, pastor agize iminsi atubwira yuko aha mu Burundi amarezo y'aba homosexuel, rezo y'aba lesbienne, amarezo ngo arateye ubwoba n'umuzuye no hejuru. Bijya bari baratubwira batwigisha, wewe ati c'est la catastrophe, mu Burundi c'est la catastrophe. Tugire gute atubarira none rwabo mwebwe muri kaminuza hari ibyo mubona byinshi, ntibiza byubaka abantu, ibyo bintu ntibiza byubaka abantu, biza bisambura abantu, biza bisambura imiryango, biza bisambura igihugu cyacu. Ya protokole y'Imana turiko turayivamo, ya nzira nziza Imana iducira ngo turiko turayivamo. Mwebwe mukanure, mwumvise ingene tuzobitsinda, nuguha ukuboko Yesu ibindi azobikora. Dusengane umutima, ntabwo tuzosubira kubabesha ngo ni ndemanwa byaheye n'amategeko atafatiye. Hanyuma muti ekleziya hari ivyo itigisha, mumwe vy'amasengesho ntihari. Ekleziya iguma yigisha, nutagenda kubwira yigisha, ntabwo tuvuga ekleziya yubakanye yigisha, iravyiyamiriza. Nivyo vy'amasengesho yavyiyamiriza, ntivyubaka, birasambura umuntu. Zozo murazonyabaza memewe nivo psychologique, umuntu arasambuka. Singaruka ku biganiro byabaye mugabo babwira ngo yuko protokole y'Imana, inzira Imana yaduciye, turabana n'isezerano,
agaciro iteka riraho. Dusaba Imana idufashe tugendere iryo teka, iyo sezerano twagiraniye n'Imana tuyishitse nk'uko yashikanye ku rugero rukwiye, tuyishitse ntitunanirwe. Mutima mweranda, duhe ingoga zawe, duhe ingabirano zawe, tumurikire maze ubidushoboze tube kuri Yesu, kandi isezerano twagiraniye n'Imana tuyibungabunge.